wamuhimbiriwe Hata ndio umuntu yarajariye faciye akana senze umenga kara dukanga yamuhimbiriye bange ka wewe utaregera kwakenye n'inkandu zicere hariye kiyakata mugabehere ku mikoshi mama ya sawa sawa metenye kesho mama esada ego ama turafise ikibazo webwe uri mukuru wanjye ni kidebire gusa nyine urabona nyine n'ikindi ndi Rwanda cyane kwa muganga rero umutima w'ubuntu mwe nzobavuga neza mu ijuru nuko mama afise ikibazo kidebire isakanye mujema ari mudufashe no kumutaka twufungura twafashe iki ihera kidebire kiti kuvuga ihera no nama yarafise yo kunona ngira umutima w'igiko yaramvuye shu ngira umutima w'igiko w'abantu arani mudufashe no kwikima mudufashe ufise umutima w'ibikoko oya w'Imana no kwikima umva rero ufise ibyo bafasha uwo mukoze nukumbire erega yaramvuye aya niwe kwanza ndabigusabye ko tubafashe chips yemerera iyo niyo ngorane yo gutemberana n'abagore wala basi nyemerera kwanza kuvuga neza mukuzi sawa murakoze nivyo mukuzimu birimo sawa ni kidebire ifuke bafashe rero hama ngende tubandanye imodoka nasize irikira no shitoro muba mukoze murakoze no kwimana tugende kuraba ko imodoka yavuye sase murakoze wendo bavuga neza mwe wakini mbinguni mutatinjuba Bye. Aburi bo sawa. Aba ni ba boss dan. Aba ni umuntu yavuga neza. Ateza uri kura twengabane kamere. Nye. Nabura kote ngaho. Desa mfranga urafashije umuntu. Desa no kwimana. Aba boss bazogenda namaguru bivugisha ngo basite imodoka irikirana wiki. Kandi gakararembuza tubafashe seri tubafashe kuri desa. Ngo imodoka ngirikira no gitoro cyarabuze ngirikira kinwe. Gusa wewe nujasa nimno wewe nurimo wasiguye nabi iyo umuciye buraga sinje ndagufyataguye none wewe niwanavuze ngo niwanamubwiye ati wese hano kurabi dwe guhera ku gihumbi wagumye usaba ngo dufashe hano warabonye umuntu akira kapeti yawe akunda kugira cyapa tubunyeje ayakurikira turonka niyo tuca tugabura peti nije nabaye kimuga reka sinda bambaga ngo rusarishe manzurindi nabyo dusubiramwe apa desa yangu jano chandako reka induru bitayande kandi wowe nzogukubita maze imisi udafungura namusigaye ugwaye inzoka sinzi ikibazo ufise je nzokujana kwa muganga ni sawa sawa Ashikiraga tugomba kubabana ukihamanye nawe abana twebwe cyafise ikibazo problem uriya mukuru wanje ni kidebire gusa rero dushaka mudufashe basi no kwimana nayo make nubwo ryoba bitanu twose kubera dasira tugora no kuri kidebire ni kidebire nta mashance mufise kuko jewe urumva urumva nsanzwe nkora hanze diaspora urumva ndakunda gukorera cyane hanze donc nkunda kujana abantu nyene bakomeye abantu batishoboye nkabajana hariya anye nkabaha akazi bagakora kandi baronka amahera cyane bimeze gute neye urumva njana abantu bakomeye mbwa batishoboye nabarondera akazi hariya bagakora neza hariya baronka amahera menshi cyane aho urumva ico ni kidebire cyo twarageze iki mufite ndakomeye Kwagi. Kini kidabira kidabira jaye. Sasa ni mujimu na nakomeye.
Muzumye nguvu. Muvyeyi tugende. Seriwe kutaho. Ndimundindire. Muri Amerika uraha. Kugira jazi yesi no kurungika. Wewe minduka. Nwarumindutse kuri ta desa bejeje kudubu nyene. Baje barenganye. Alo? Ni kuri station za polisi. Hama nashaka mundungikira nka pick up zibiri. Ndafashe babasuma bakora babasikro bakora mwibarabanga bamabiba banga. Hama ni ngaha nyene ku